nibaza ko mumubona uyu ni umurundikazi yitwa Habonimana Zaina yarungitswe muri Arabia Saoudite n'ikigo bitwa Mareke yaragwaye mu mutwe yarasaze ibi ndabivuga nisunze ubutumwa uwamutabarije yaduhaye nubwo atari ku murongo kugira ngo dushobore kumuvugisha mugabo yasize ubutumwa atwereka n'amavideo mu by'ukuri nyine byahindutse byaparanganye mu mutwe nk'uko mubibona namwe ngaha muri video yashoboye kuturungikira avuga yuko yari yasafiriye itariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu hanyuma yarashitse ngo acaragwara kugeza n'ubu ngo nta rengero ryiwe bazi no kuri ofise urantunga umwe ka telefone nawe ariko aranshiramwo ngo no kuri ofisi yaho ashaka rero mudutabarize kubera amaze gushika hanze yahise asara asanze rero baratwinjira video yasaze ariko kugira rero ubu ntarengera ryo tukamenya yagerereye twagiye kwitura icyo kigo tubarira ngo ntacyo kizi tumaze yagerereye twashaka rero n'ubu mudutabarize kuko araheze igihe tutamwumva turamutarondera twabonye video ziwe baturungikiye icyo gihe yarwaye asara kugira n'ubu nta kigo na kimwe ariko yaba ofisi hariya hanze nta zihari hamwe na ambasade hariya nta na hamwe hari twashaka mudutabarize mutubarize ahantu yo bari uno kuri ofisi yaho siho ari nta muntu nta na hamwe bazari ngo basaba ko tubabariza iyo yoba ari kuko yahise agwarira yagishika muri Arabia Saoudite izina ry'ico kigo izina ry'ubutwara kino kigo ngo yitwa Magnifique niwe asanzwe atwara kino kigo mubona kw'isanamu citwa Mareke Mansar Recruitment Company Agence Recruitment de Travail Burundi Bureau étranger Arabie Saoudite Jordanie Dubai Oman Qatar niko vyanditseko aha rero Mareke irasabwa gutanga umuco kuri uyu muntu kuko namwe muravyumva hano hariho irindi message yindi y'abatwandikiye ya mbere bari batubwiye ngo ibituma niho nasubiza message ntari ku murongo wanyandikiye yanditse ngo bite amahoro cyane je nshaka umuntu abarize nari mfise mushikanje yasafiriye kuja hanze ku kigo bita Mareke Mansar gikorera umucarama kwibarabara ry'umunani izina ry'uwo basafirishije yitwa Habonimana Zaina no iyo wasafiriye yitwa Habonimana Zaina ni kuvuga ashitse muri Arabie Saoudite yashitse agwara hanyuma arasara yagwaye mu mutwe kugera n'ubu nta n'irengero ryiwe tuzi twasaba udutubarize nkiri ngaha nyene ngo mbanze isabe wewe utabaza ikintu ndabasaba imbere y'igihe nuko mubanza kuvuga twaragiye kwa Magnifique muri Mareke batubwiye uku ibi nivyo bintu bifasha kumva ko muri Mareke atacyo bafashije ariko rero n'ubu haracyariho umwanya genda muri Mareke mabwire kuko ntavyo wambwiye ngaha rero mudutabarize kubera amaze gushika hanze yahise asara asanze rero baratwinjiye n'amavideo yasaze rero ubu ntarengera ryiwe tukamenya yagerereye twagiye kwitura icyo kigo tubarira ngo ntacyo kizi tumaze yagerereye twashaka rero n'ubu abarize ko arahetse igihe tutamwumva turanaturondera twabarungitse ni video ziwe baturungikiye icyo gihe yarwaye asara kugira n'ubu nta kigo na kimwe ariko yaba ofisi hariya hanze nta zihari na ambasade hariya nta na hamwe hari twashaka mudutabarize mutubarize ahantu yo bari umuntu yasaze kandi yasohotse ibintu birateye ubwoba iyi video mubona ariko ariko mibarabara ni video itagira amajwi biboneka ko yafashwe na za kamera zimwe usanga ziri hanze kamera z'umutekano hano ikintu je noca mvuga nuko
aha kwa Magnifique muri Mansare babwirizwa kugira inguvu zose kugira ngo bamenye aho uyu muntu ari. Nawe ishiye mu kibanza cy'umuntu yakuzaniye umuntu muvutse muri Arabia Saudite, araje kukubaza ngo sinzi yari, kandi biragaragara ko yasaze. Nimba yarasaze rero, kuko narigeze kuba mvugana nabo muri ministeri, ndavugana nabo muri ambasade, baravuga ati nta muntu ashobora kuzimira muri Arabia Saudite. Edayeri sinajewe gusa ndamaze kumva bavuga mu biganiro ati nta muntu asara ngo aburirwe irengero muri Arabia Saudite, apfa ngo aburirwe irengero, ati ivyo vyari biri kera. Niyo yopfa ikiziga baragitora bakamenya ko ari umurundi. Ariko ndafise umuntu nkishyuza, umuntu witwa Ciza Rahma, ndashobora kuvuga ko bampenze, abambwiye ngo arafunzwe mugabo gushika isaha imyaka ibiri n'igice ataraboneka. Uyu muntu ntamubonye canke ngo menye ko yapfuye, nzokomeza ndamusabe mpaka nubwo hariho n'abandi mugabo Ciza Rahama wewe nuko arazobakora ko abamurungitse muri Arabia Saudite batabwiye umuryango uti yarapfuye, sinzovyemera nukuri. Uyu rero wewe ntaje mu bandi, abamurungitse nibagira amatohoza, biraboneka ko yasaze, bamenye ko ujya mugabo baciye amufata akamusubiza mu nzu, ko birashoboka, canke ko yagiye ahandi hantu. Ibi birashobora kudufasha. Abo twavuganye ejo bafunzwe ntibashoboye kumbwira abantu bapfungwa nyene bangana, kuko n'amajwi n'ukuri nababaye cane, numvise amajwi ntayafashe, nababaye cane gose. Narabafashe amajwi mugabo amajwi sinashoboye kuyafata vraiment, nababaye cane. Bagana iminota 20 n'ingahe mugabo amajwi vyaranse, ubuhinga bw'ivyuma n'ingorane. So rero ntaco, nta ngorane, ariko ndashaka kumenya abantu bamwe bamwe twabuze, kuko nk'ahafunzwe abantu 24, muri 24 bafungiwe mu iyo mpimba, sinzi amazina yabo. Nshaka kumenya amazina yabo kugira ngo ndashire ku rubuga, imiryango yabo ibimenye, ibigo by'abarungitsi bigira inguvu, leta y'u Burundi igira inguvu kugira ngo batahe. Nzoze ndabasabira igihe cose ndaberekana gushika leta igize inguvu, ngo ambasade yaragiyeyo, ambasaderi ngo baramusunagura. Umukobwa afunze avuga ati narababaye ndavye ukuntu bano bantu ntibatinya. Ambasade yaraje mu bugasho, aje bamutumyeko, baje gutora amazina yacu, aduhe ivyangombwa kugira tuzotahe n'ibindi. Yambwiye ati narababaye ndavye ukuntu bamusunagura ambasaderi w'u Burundi, ngo baramusunaguye. Ni umukobwa yarababaye cane gose, niko mutumvise amajwi vraiment, na jewe narababaye cane. Rero murumva ko na ambasade ifise ahantu igarukira, birya bihugu vy'ibikoko, n'abantu badatanga agaciro ku bantu birabura. Ntimuze mugire rimwe na rimwe ngo ntibafashije, ariko nibaze bagerageza vyibuze, ambasade igerageze tubone yuko vyanse. Bagerageje mugabo kenshi iyo vyanse ntibiba ari bo, si kubavugira mugabo je ndazi ko hari igihe bagerageza, nubwo hari igihe batagerageza. Reka nze ndabavugira nubwo hari igihe batanamyemerera rimwe rimwe jewe, mugabo ntaco, ivyiza bakora ndabibona, nkuko n'ibibi bakora ndabivuga. Nuko rero reka nshimire abantu mwese mudukurikira ngaha kuri urubuga rwa YouTube, Daniel Mugisha, Facebook page Daniel Mugisha, TikTok Daniel Mugisha, X Daniel Mugisha, Instagram Daniel Mugisha. Abagize follow muri chaîne yanje kw'izina rya Daniel, mwese mwarakoze. Abakurikira kuri YouTube bagira partage ibiganiro kuri Facebook, n'abari mu magroupe ya WhatsApp, mwese muheza giko cane. Gutabaza, andika akamenyetso guteranya 358 46 38 34 iruhande yo kubafasha kubatabariza abari muri Arabia Saudite na Dubai n'aba Iraq, ndabafasha. Abantu bakeneye kuja kurondera ubuzima muri Dubai, ndabafasha. Nkabereka ikigo cyiza mucamo citwa Angel Flyaway Travel, gikorera ngaha ku ibarabara rya Saint Michel muri galeri ririya, nibahimuka nzobabwira. Hanyuma ni muri deni 9 niho bariko barakorera ubu. Iyo mugiye hajya ahantu rero bashobora bafasha kugira ngo mugende mushobore bajane muri Dubai gukorayo. Ibi ni ibintu byiza cyane gose. Hanyuma amafaranga muramenye muhageze, mushobora guhamagara Jacqueline, ni wa murundi kazi abafasha, kandi mu by'ukuri abafasha neza, ntiyigera abatenguha, kandi nanjye ndashima ukuntu abafasha, kuko ntiyigera amaramaza. Nimero ziwe za telefone ni 66199 haba hariho amapromosiyo mu buzi butandukanye bwa Dubai. Murakoze.
mugire ibihe byiza. Reka ndabasangize kano gatangazo, ni akantu kama gaca mu biganiro byanje, hanyuma uyu turakomeza kubikurikirana uko nyene gushika igihe tuzabona ko twongeye kumubona, kandi nizere ko tuzomubona kimwe n'Imana. Ikigo cy'amurungitse kigira inguvu, natwe dukomeze kubitangaza. Uwoba yaramubonye, uwo baza ahari wese, uwo mubona mu gaco ansangiye inbox kwiyo nimero yanje abimbarire. Murakoze cane. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi, abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200. Abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadiri hamo avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi, hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline, plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 je inimero zanje z'umurazizi ni Daniel Mugisha, 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026.